Nshuti bagenzi muri kumara kurikirana ibiganiro bya televiziyo Heritage, nongeye kubaramutsa ndabifuriza amahoro y'Imana. Muri kumwe na Pasteur Nitunga Cyril muri ca kiganiro Bibiliya ivuga iki. Ni ikiganiro kidasanzwe kidufasha gutahura Bibiliya, ijambo ry'Imana Imana yaduhaye kugira ngo dutahure ivyo Imana yatubwiye, ntiduhave twifondera canke twironderera izindi siguro mugabo zidafatiye ku butumwa Imana yatwandikiye muri Bibiliya. Tugeze ku vyete Paulo yandikiye amashengero atandukanye n'abantu. Ubu tugeze ku cete Paulo yandikiye ishengero rya Filipi. Ibi vyete rero iyo uriko urabisoma udatahuye neza ubucuti bwari buri hagati y'uwanditse n'uwandikiwe, washobora kwihenda cyangwa ugasanga uvuze bitari ivyo kuri ico cete. Nico gituma ngomba kubanza twama dufata akanya tukavuga mbega igicete canditswe nande, mbega yabandikiye bari mu biki kubera iki. Abi Filipi rero, ishengo rya Filipi Paulo yandikiye kanangure kuvuga ngene ryatanguye, ngene ryavutse. Hari mu rugendo rwa kabiri Paulo ari mu rugendo njana butumwa. Tubisoma mu gitabo cy'Ivyakozwe n'Intumwa 16 kuva ku murongo 12 gushika mu murongo 40. Ico gihe Paulo yaragize urugendo rwa kabiri muri za ngendo zitatu canke zine nyamukuru yagira. Hanyuma hari mu myaka 51 na kabiri gutyo. Ico gihe ubwo rugendo ntugaba rugendo rworoshe kubera ni rwa rugendo yari kumwe na Sira, bagapfungwa bagakubitwa. Mugabo ni muri urwo rugendo nyene ishengero ry'Ifilipi ryatanguye. Ico gihe Imana yaramweretse ko i Makedoniya hariyo abantu bakeneye ubutumwa bwiza, hanyuma baragendayo. Umuntu rero wa mbere yabakiriye babwiye ubutumwa bwiza ni umudamu yitwa Lidia, kandi biravugwa ko yari ku mugabane, hari ku mugabane w'Iburaya, ubundi ubutumwa bwari muri Aziya ntoya. Mugabo ico gihe niho ubutumwa bwari bugishikira ku mugabane wa Buraya. Rero uyo mudamu ni wa mbere atanguye gukiza, kwakira agakiza. Hanyuma ikindi caranga uyo mudamu yari umudandaza, birivuga ko yari umudandaza w'impuzu z'inyambarabambi. Nuvuga yari umudandaza akomeye. Hanyuma biravuga neza ko yaciye akizwa, arabatizwa ngo be nabo mu nzu yiwe. Ubwo nyine acarabwira Paulo na Sira ko ashobora kubaha indaro, ko ashobora kubakira igihe cyose bazoba bariko baravuga ubutumwa bwiza. Nuko ubutumwa bwiza bwatanguye muri ico kirere aho i Filipi. Hanyuma Paulo rero asiga Filipi bafite urufatiro rwiza, kandi tubona ari shengero abizera batanguranye urukundo, aho biteguye no gutanga indaro no gutanga ivyabo bashikira igikorwa c'Imana. Nuko ishengero ry'Ifilipi ryatanguye. Hanyuma kindi twovuga ku mateka y'ishengero ry'Ifilipi, ryavuye rirongorwa na Luka umuganga. Luka umuganga kandi ryari ishengero rifise ukwizera, rifise urukundo, rishigikira cane Paulo. Ndaza kubivuga cyane cyane ko ndavuga iciyumviro nyamukuru kiri muri kino cete. Hanyuma kindi novuga nuko usoma Ivyakozwe n'Intumwa igabane ca 21, ni gihe Paulo yariko arasozera urugendo rwe wa gatatu ari muri mu Efeso. Ico gihe arangije ibikorwa yarasezeye abakuru b'ishengero. Hanyuma ariko arabasezera, Imana irahishura ko Paulo nahagiye i Yerusalemu azobohwa, azoja mu ibohero. Hanyuma bagerageza kumwankira, bagerageza kumubwira ati Paulo ntugende, abantu barazana ubutumwa, abandi barazana ubuvugishwa. Hanyuma Paulo arababwira ati ntimunci intege, ntimunci ivutu, kubera siniteguriye gusa kubohwa, mugabo nditeguriye no gupfa mpowe izina ry'Umwami Yesu. Izo tubisoma mu gitabo cy'Ivyakozwe n'Intumwa 21 umurongo wa 13. Ubwo rugendo rero Paulo ahejeje rwa gatatu muri Efeso asezeye, amaze gushika Yerusalemu niho yaciye afatwa. Baramufata, baramupfunga. Mu nyuma uko gufungwa kwiye kurateba kumushikana i Roma kugira ngo agende kwiregura imbere ya Kaisari umwami w'abambi. Ico gihe rero apfunzwe hari mu myaka 60 niho yaciye yandika ivyete. Hari ivyete vyitiriwe ivyete yandikiye mu ibohero, ni ivyete bine. Ni icete c'Abanyefeso, icete c'Abikolosayi, icete c'Abifilipi,
hamwe n'icete yandikiye Filemoni. Iki cete rero ca Filipi turumvise ko yacanditse afunzwe ari i Roma, mugabo ni cete kidasanzwe cuzuye umunezero. Ntacandika kubera yumvise inkuru mbi muri Filipi, ntacandika kugira ngo abakosore ku kibazo kanaka nkuko vyabaye i Korinto. Muribuka i Korinto ngene hari ibibazo bijanye n'ingeso, bari bagise ingeso mbi nubwo bari barizeye. Muribuka ko hari imburano, muribuka ko hari ubusambanyi, muribuka ko hari amacakubiri. Rero abi Filipi soko vyari bimeze, kandi sico kimwe n'abi Galatiya. Muribuka ngene Pawulo abandikira ababaye, ashavuye, ababwira ati ninde yabaroze, Bagalatiya bijuju n'ibindi. Mugabo abi Filipi kigizwe n'ibigabane bine, igabane cose kigenda kivuga umunezero. Arabwira ati munezerwe umwami wacu. Rero iki gitabo Pawulo yandikiye abi Filipi kirimo ubutumwa bwiza bw'umunezero, kirimo ubutumwa bwiza bw'umunezero. Nkuko nababwiye mu igabane cose ugenda ubonamwo ikintu c'umunezero. Nk'akarorero umurongo wa mbere, igabane ca mbere umurongo wa 4, igabane ca kabiri umurongo wa 2, igabane ca gatatu umurongo wa mbere, igabane ca kane umurongo wa 4, hose hagenda havuga ijambo y'umunezero. Rero ni cete c'umunezero, kirimo ubutumwa bwiza bw'umunezero. Hanyuma biratangaje kubona Pawulo ari mu ibohero, kandi mu by'ukuri iryo bohero ryari bohero ribabaje. Pawulo atabona nuko ashobora no gufungurwa, kuko muri kino cete nyene aragereka akavuga ati sinzi neza ko nzobandanya mbaho canke nzopfa, timugabo vyose mbona arico kimwe, kubera mbayeho nzobana ivuga ubutumwa bwiza, mpfuye naho nzokwigira mu bwiza kwa Yesu, mu bwiza budashira. Nivyo rero umunezero uragaragara cane muri kino cete. Mbega none Pawulo niwe butumwa nyezina idonido avugamwo hano muri kino cete? Mu by'ukuri reka ntangure mvuge igabane ca mbere kundamukanyo. Ariko araramukanya, aratanga indamukanyo, avuga ati ndabaramukije abera bo muri Kristo bari muri Filipi, ngo kandi ndabaramukije n'abazezwa shengero hamwe n'abakozi bayo. Muri iyo ndamukanyo higabane ca mbere umurongo wa mbere umurongo wa 2 harimwo amajambo atwereka ko Pawulo abera avuga ko abantu bose bari muri Kristo. Umuntu yoshaka kwibaza ati umuntu yera wera n'umuntu yamaze gutungana gose, n'umuntu yamaze ku atagicumura, oya suko bimeze. Mugabo uwera n'umuntu wese yakiye Kristo, n'umuntu wese ariko aragendera muri Kristo. Rero Pawulo arabitomora neza akavuga ati ndabandikiye abera bi Filipi bari muri Kristo. Hanyuma mugabo agaca avuga ati ndandikiye kandi n'abazezwa shengero hamwe n'abakozi bayo. Nukuvuga iyo shengero ntiwari umugwi utagira structure canke utagira urutonde, oyaye ryari shengero rifise abazezwa shengero rifise n'abakozi bayo. Muri kino gihe twovuga tuti ryari shengero rifise abapastori hamwe n'abadiakoni, kandi abavuga muri bwinshi kuko ntiyabona ishengero rirongowe n'umupastori umwe, oyaye n'umwungere umwe. Mugabo yabona ishengero rirongorwa n'umugwi w'abungere, n'umugwi w'abazezwa shengero hamwe n'umugwi w'abadiakoni. Ico ni ikintu kidasanzwe, kuko muri kino gihe hari aho umuntu yibaza ko ari barongoye ishengero wenyene, ugasanga ariko aratangira canke ntariko arateza imbere impano n'ingabire z'abandi. Hanyuma mugabo nawe nyene ubwiwe akaruha, kandi bizwi ko igikorwa ari kinini gikwiye gusangirwa n'abantu bivanye n'ingabire n'imihamagaro Imana yabahamagariye. Hanyuma hari umurongo ugira 6, kigabane ca mbere umurongo 6, ahavuga ati ndabigize neza ntakekeranya ko uwatanguye kuba muri mwebwe azogisozera. Ngaho Pawulo ariko arabaramutsa, mbwa kandi yakora batera intege ko agakiza bakiriye ataragakiza ku mwaka umwe k'imyaka 2, mugabo arakibihe bidashira. Ababwira rero ati ndazi neza ntakekeranya ko wabahamagaye, ko uwatanguye kuba muri mwebwe azogisozera, ngo gushika kuri wa munsi wa Kristo, nuvuga gushika ku munsi Yesu azogarukirako. Iyo ni inkuru nziza idasanzwe, kuko hari abantu benshi usanga bafise uburuhe, bafise uruhagarara rw'iherezo ryabo. Ati mbega nzohereza gute? Oyaye igihe cyose umuntu ashize ivyizigiro muri Kristo,
amenya ko azosozera neza. Muga gihe cyose umuntu ashize ivyizigiro n'uruhagarara muri we ati mbega agakiza nzokagumya gute, ubwo ruhagarara ashobora kumwinjiza ahubwo no mu vyaha, kubera nta muntu ashobora kwigumiriza agakiza wenyene. Mugabo ni Kristo adushoboza, ni Kristo adushoboza, we yashize ingabire muri twebwe, hanyuma akaba ari we azotuma turangiza amahoro. Biri ku gigabane ca mbere umurongo wa 6. Hanyuma igabane ca mbere nyene kiravuga ku bijanye n'ingene Paulo yakiriye ubwo buzima bw'umunyororo. Aravuga amajambo adasanzwe cyane cyane uhereye ku murongo wa 12 ingene adatewe uruhagarara n'ingene aboshwe. 12 gusha ku 14 kibone ca mbere avuga ngo bene data ndagomba ko mumenya yuko ivyambayeko cyane cyane byashize imbere ubutumwa bwiza, bituma iminyororo yanje yo ku bwa Kristo imenyekana mu basoda bose bahora bacungera ku kirimba no mu bandi bose. Kandi abenshi bo muri bene data bari mu mwami wacu baremeshejwe n'iminyororo yanje, barushiriza gutinyuka kuvuga ijambo ry'Imana bashize amazinda. Ngaha Paulo avuze ibintu bibiri bijanye n'uyu munyororo wiwe, ariko arabaremesha arabwira ati ahubwo nagwanda bamenyeshe ko gufungwa kwanje kwatumye ubutumwa bwiza bushikira abantu bakora ku kirimba kwa Kaisari, avuga abasoda. Hanyuma aravuga ati si ivyo vyonyene gusa, abantu bakijwe gusa kubera umunyororo wanje, ati mugabo hariho n'abandi bizera byatumye barema ngo baca barashingira intahe, baca baramamaza, bavuga ubutumwa bwiza bashize amanga. Ibi ni ibintu bitangaje cyane, kuko kenshi iyo umuntu ahuye n'ivyago, reka ndabyita ivyago, harahaca aja mu ruhagarara, ahubwo agaterereza amasengesho ingene yotabagwa, ugasanga ntariko arabona n'ikiganza c'Imana no muri ivyo vyago ariko arabamwo. Mugabo Paulo ariko arahamwa ari mwibohero, ntaca tumutwe ngo ace yihebura, ahubwo aca afata umwanya ukwimvira ku mashengero yatanguje, agatangura kubandikira. Aba rero abandikira baremesha ati mumenye ko naho mfunzwe abantu bariko barakizwa, naho mfunzwe hariho abantu bariko barategwa intege bagashinga intahe. Nigitangaza, mbega imibabaro ducamwo, mbega ibibazo ducamwo biratuma dushobora kubona Imana no muri ivyo vyago. Birashobora gutuma n'abandi turi kumwe bashobora kwizigira Imana, bagashobora gushingira intahe Imana. Canke bituma abantu bose bihebura, bigatuma ahubwo bavuga bati gukurikira Imana n'uburuhe gusa n'ibindi. Mugabo uyu munezero pariko aravuga n'umunezero ukwiye kuturanga turi mu bihe vyiza, mugabo kandi turi no mu bihe bibi, ibihe bigoye. Paulo arabandanya akavuga muri kino gigabane ca mbere nyene ko hari abantu bariko baravuga ubutumwa bwiza bagomba kumugwanya. Mugabo akavuga ati ko bariko baravuga ubutumwa bwiza, ati ivyo ntaco bitwaye. Wisoma ku gigabane ca mbere umurongo wa 21. Navyo nyene biratangaje ngene Paulo atarohagarara yagize ngo avuga ngo abantu nimubagwanye canke nimubagirene. Mugabo yavuze ati ko bariko baravuga ubutumwa bwiza bakaba bagomba kumbabaza no kusuzugura, ati ivyo nimubireke, kazuguga ubutumwa bwiza buriko barabandanya. Nayo nyene ifazi dasanzwe abakozi b'Imana dukwiye kwigira ko iyo hari abandi kumbe bariko barahiganwa, natwe mu ko turavuga tudakwiye gutumutwe ngo tubagwanye, mugabo dukwiye kubandanya tuvuga ubutumwa bwiza twahamagariwe. Iyo ni impanuro ku bakozi b'Imana. Hanyuma ikindi tubona ngaha kugabane kuri kino gigabane ca mbere ariko arasozera, aravuga ingene abizera batahamagariwe gusa, batagabiwe gusa kwizera, mugabo ngo baragabiwe no kubabazanywa na Kristo. Ikigabane ca mbere umurongo wa 29. Rero kino gigabane ca mbere kiratuza. Paulo yandika aremesha ishengero ry'Ifilipi ko bakwiye kugira imitima ituje, ko bakwiye kwihangana, ko badakwiye kugira uruhagarara rw'ibibazo baba barimwo, bahogwa Kristo, bahogwa gushingira intahe Kristo. Ni impanuro idasanzwe umuntu ariko arabisoma abona ngene akwiye kunezerwa no mu bihe bigoye bariko aracamwo kubera ari muri Kristo. Reka tugende igabane ca kabiri. Igabane ca kabiri amajambo ahanini ahiganje canke ijambo rinini cane umuntu ariko arasoma riguma mu mutima we n'ingoga, ni ijambo ryo kwihisha bugufi.
araduhamagarira kwisha bugufi, agaca duha akarorero ka Yesu Kristo. Avuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Ngo naho yari Imana, ntiyimviye ko kuringanira n'Imana ari ikintu cyo kumirako, ngo ariko yarihaye umubiri, araza aravuka muri nosi, aba umuntu nkatwe. Hanyuma ngo arababazwa gushika n'ahapfa urupfu rwo kumusaraba. Murabizi igihe muba muri mu bihe vya Noel, ingene mugerageza kwibuka ingene Yesu yavukiye aha mu muryango uciye bugufi, akavukira ahantu suguzuguritse cyane, ngo bamujyamise mu bwato bw'inka, abandi bajyamikwa mu maberso azimvye cyane. Hanyuma ntivyari byo gusa, ahubwo atangura no guhamwa gushika naho ahunga, abavyeyi baramuhungisha muri Egiputa. Iyo byose yerekana ingene Yesu yaje muri nosi, araca bugufi, arasangira ubuzima n'umuryango mutoya, hanyuma no kubabazwa no guhamwa arahamwa. Hanyuma anyene Paulo ariko aravuga kuri Yesu, arafata umwanya kugira ngo abantu batahure ko vy'ukuri Yesu yihaye umubiri, Yesu arababazwa, hanyuma ngo arazuka, Imana iramuzura, ngo aricara mu kibanza kidasanzwe cyo hejuru, kibanza c'icubahiro. Hanyuma ngo nukugira ngo amavi yose azopfuka mu izina rya Yesu Kristo, indimi zose zemere ko ari uhoraho, kandi ngo ivyo bihesha Imana icubahiro. Ubisoma mu gihebane ca 2 umurongo w'10 gushika umurongo w'11. Ngaha hatwereka ingene Yesu yihaye umubiri, kandi ko Yesu ari Imana. Hanyuma agatwereka kandi ko amavi yose ategereza kuzopfukama, indimi zose zikavuga ko Yesu ari umwami. Aha Paulo ariko arabivuga mu Filipi, ubutumwa bwiza ntibwari ko burakwira n'ivyo mu yandi mahanga, mugabo ntibwari bwakwiriye mu mahanga yose. Aha rero yariko aravuga ijambo ridasanzwe ryerekana ko Yesu Kristo, ubutumwa bwiza bwiwe butegereza gushikira amahanga yose. Turashima Imana ko muri kino gihe ubutumwa bwiza buriko burashikira imigwi itandukanye, n'abarundi twarashikiwe n'ubutumwa bwiza, kandi turazi ko muri Kristo ariho hari agakiza, ariho hari guharirwa ivyaha. Rero ico kintu Paulo yavuze naho caradushikiriye ko indimi zose zikwiye kwatura ko Yesu ari umwami. Hanyuma ni ikintu kidasanzwe gikomeye, mugabo ahamagarira bizera kwisha bugufi. Hanyuma agaduha igicapo ca Yesu, ngo mugire wa mutima wari muri Yesu Kristo. Muri kino gihe hari abantu usanga bishira hejuru, kandi biyitirira ngo bubaha Imana, biyitirira ngo n'abakozi b'Imana, mugabo ugasanga uyu mutima wo guca bugufi, umutima wo kubana n'abantu baciye bugufi, umutima wo gushikiriza ubutumwa abantu bafise ibibazo vyaba vy'umubiri, vyaba vy'impemu, ugasanga uyu mutima ntawo bafise, mugabo bagomba kuguma bivugira ubutumwa bw'ubutunzi, bagomba kuguma bibera mu bibanza vyiza. Mugabo Yesu mu kudushikira yaremeye araca bugufi. Hanyuma ngo inshatse y'Imana imuha icubahiro, kandi ngo amavi yose azofukama mu izina ryiwe. Rero inzira yo gushigwa hejuru, inzira y'icubahiro, naho Imana yashimiye kwica ica ahaciye bugufi. Igabaniro ca 2 nayo makuru kivuga, ahanini kivuga ku bijanye no kwisha bugufi, kandi n'ivyo Imana duhamagarira. Igabane ca 4 Paulo asa n'ushinga intahe, ashinga intahe avuga ko ubwa mbere yari afise ivyo kwirata. Aravuga ati burya je ndi umuyuda, ndi umufarisayo, kandi ndi mu muryango wa Benyamini. Ni kuvuga ati murazi ko umuryango w'Abayuda warugizwe n'imiryango hanini ibiri, Ababenyamini hamwe n'Abayuda. Rero Paulo ariko aravuga ko ari umuyuda, ariko nyine arerekana ko yari afise ivyo kwirata. Kandi avuze ko ari umufarisayo, avuze ko muri ya migwi itandukanye yari igize Abisirayeli, Abayuda, ari muri uyu mugwi wakurikiranye ivyagezwe, witondera ivyagezwe, kubera Paulo murazi ko yari yaranonoso ibijanye n'ivyagezwe, ahubwo yari n'umudocteur de la loi w'ivyagezwe. Mugabo ivyo byose aravuga ati ivyo si nk'ivyirata. Igabane ca 3 wereka umurongo w'indwi gushika umurongo w'10, avuga ngo ivyahora bimbere inyungu, ngo vyose ubu ndabibona nk'ishano ku bwa Kristo. Ngo ivyo si nk'ivyirata, sincirata ko n'ubuyuda, sincirata ko n'umunyabwenge, ngo mugabo nirata Kristo. Aravuga ku murongo w'10 ngo narahomvye byose bwa Kristo, kugira ngo ndonke Kristo, ngo kandi mboneke ntafise ugororoka
gushinzwe n'ivyagezwe ariko mfise ukugororoka kuzana no kwizera. Birashika abantu gasanga hariho amategeko y'ivyagezwe bashinze bakabona umenga niyo yerekana ubugororotsi. Mugabe ivyo Paulo yabicishije umurongo aravuga ati ukugororoka kuva ku Mana n'ukugororoka kuzana no kwizera. Wewe uri kurankurikira mbe ukugororoka kwawe kwazanye nuko wizeye Kristo canke hari amategeko wishiriye ucobiyaza ngo niko kugororoka. Ugasanga umuntu ariko aribaza ati ni mu gusenga uku nuku nshobora kugororoka canke ni mu kwambara uku nuku nshobora kugororoka. Abantu babwire ko urashobora kwambara neza inyambaro womenga ni y'urupfasoni rukwije ivyangombwa mugabe imbere y'Imana ugasanga nturizera. Mugabo wa wundi acizera akiriko ariga wanashima niyo nyifato ibereye ugasanga waragutanze mu ijuru. Cyo gituma Yesu ikindi gihe yavuze ngo abasambanyi imboregwa barabatanze gushika mu bwami bwo mu ijuru kubera bizeye bagaca batangura ugo rugendo gukwizera ukubaha Imana mugabo ugoroka kwabo kudahagaze ku vyagezwe mugabo guhagaze ku kwizera. Ndaguhamagara uri kurankurikira gushinga imizi mu kwizera neza ku kwizera Yesu ariko kuza no kugororoka kuva ku Mana. Hanyuma igabane ca kane naco kivuga ku bijanye n'umunezero aho Paulo asubira kugaruka agashimangira neza ati ndabivuze ubugira kabiri n'umunezero umunezero wanyu ngo umenye n'abantu bose. Hanyuma agaca abahanura ngene badakwiye kwiganyira ni hamwe avuga ngo ntihagico mwiganyira ariko ivyo mugomba vyose mubimenyesha Imana mu gusenga mu kwinginga bifatanije no gukenguruka. Muri kino gihe hari abantu bashobora kwihebura ugasanga bariko bariganyira cyane kubera ibibazo ariko barahura navyo. Mugabo Paulo afunzwe ababaye ku buryo bw'umubiri atamwidegenje afise aranditse avuga ati ivyo mugomba byose nimumenyesha Imana mugabo mugumana umunezero mu Mana. Rero igabane ca kane kiratugarukana cyane kubijanye n'umunezero. Hanyuma Paulo muri kino igabane ca kane nihasa n'ubutomora neza rero igituma abandikiye ivy'umunezero kubera ibigabane imirongo iheza acabwira ati ndafise umunezero mwinshi kubera mwabandanye munyitwararika ati ibintu mwarunyikanye Epafrodito byo kunshirikira ngaha muri prison ati vyaranshikiriye kandi vyarambumbye ndanezerewe ati ndafise ibi mpagije. Rero avuga ko anezerejwe n'ingene bamwitwararitse avuga ngene anezerejwe n'ingene bamwitwararitse avuga ngo kuva agitanguje ubutumwa bwiza hariya. Narabwiye twabivuze gihe natangura ingene agitanguje ubutumwa bwiza ba Lidia bace batangura gushigikira ubuzima bwabo gushigikira igikorwa yaratanguje c'ubutumwa bwiza. Rero yandika anezerewe. Umuntu umwe niwe yabajije ati mbega mwibaza ko Paulo wari kumuhitishamwo ishengero yari kurongora murajye amashengero yose yatanguje ngo mweza ko ryari kubiriye. Hanyuma aravuga ati izari byose ntihari guhitamwo abikorinto igikorinto ntihari guhitamwo iryo igalatiya ati mugaye ishengero yari guhitamo n'ishengero ry'Ifilipi ryari ishengero ryakiriye kwizera hanyuma rirahinduka hanyuma baca batangura ahubwo no gushigikira kwa c'Imana mu bijanye no kubaho kwa Paulo mu bijanye n'ubutunzi bwabo bari bafise barabushigikije ikwa c'Imana. Rero biraryoshe y'abantu bakunze Imana hanyuma mugabo n'ivyo batunze bakabona ko bo bishikiza ikwa c'Imana. Muri kano kanya nagomba Paulo hari ahantu avuga kandi ku murongo wa 12 avuga ngo nzi gucishwa bugufi nzi no kugira umurengera. Ibi ni ibintu rero bitorohera abantu benshi aho iyo bariko baraca mu bukene bacabona umenga Imana yabahevye hanyuma bashitse mu butunzi akabona umenga niho Imana yabibutse. Mugabo kosiko Paulo avuga ati iyi Imana yanje iranshesha mu bukene ikongera ikanshisha no mu butunzi kandi ngo ubwo buzima ndashoboye kububamwo. Kane 13 avuga ngo nshobozwa byose no mpinkomezi. Rero nagomba gutera intege umuntu yizera umuntu yahamagawe n'Imana akaba ari kwaraca mu bibazo by'ubukene. Nagomba ndabungire ngo mu by'ukuri na Paulo yarabiciyemwo ku buryo bukavuga ngo nzi gucishwa bugufi nzi no kuba mu murengera.
iyo mana yacu ni imana itumara ubukene, ni imana iduhaza ibyiza, mugabo kandi ni imana ishobora kureka tugakehanirwa tugaca mu bihe kanaka bigoye kugira ngo irushirize kuduha kuyizigira, kugira ngo ntiduhave twizigira ubutunzi canke ntiduhave twibagira imana kubera yatwinjije mu butunzi, kuko n'ubutunzi hariho benshi babwinjiramo ugasanga baciye bagendera mu bwibone, ugasanga ntibacubaha imana. Nagomba kino kiganiro ndagisozere mvuga kuri uyu murongo k'abane ca gatatu, umurongo wa 20, n'amajambo avuga ngo tweho iwacu ni mwijuru, niho twiteze umukiza ko azohova, niwe mwami Yesu Kristo. Azohindura imibiri yacu yo gucishwa bugufi ishushanywe n'umubiri w'ubwiza bwiwe, nk'uko afise ububasha ubushobozi bwo kwiganzira byose. Imana ishimwe. Aya majambo n'amajambo atubwira ko hariho ubwiza budasanzwe twimirije. Hari abantu bashobora kwigisha bakavuga ngo twaramaze gushika mu bwiza, twaramaze kwicarana na Yesu ahantu ho mwijuru, ntitukigwara, ntitukibabara, ntitukinanirwa. Mugabo by'ukuri ivyo bintu umuntu ariko arabivuga aba ariko arabesha. Ariko arabesha kuko na Paulo ariko arandika ibi avyandika ari mu ibohero, no kuvuga yerekanye ko uyu mubiri uracafise integengi. Muri inosi ico gihe yaraboshwe n'intware y'Uburoma, intware itizera. Ni kuvuga ngo hariho ubwiza tutarashikira. Paulo ravuga ati tweho iwacu ni mwijuru, niho twiteze umukiza wacu kazova, ngo niwe mwami wacu azohindura imibiri yacu y'ubufafara canke y'ugucishwa bugufi y'intege nke ishushanye n'umubiri wa Kristo w'ubwiza. Iyi mibiri yacu rero ni mibiri igwara, ni mibiri hagera igihe twagira intege twakora ivyaha, mugabo tukihana Imana ikatubabarira muri rwa rugendo rwo gutunganywa. Rero iyi mibiri yacu iraruha, iyi mibiri yacu iragwara, iyi mibiri yacu irababazwa, mugabo hariho umubiri Yesu azoduha niyagaruka. Uyo mubiri rero ntuzosubira kugwara, uyo mubiri ntuzosaza, uyo mubiri ntuzoruha, uyo mubiri n'ugucumura ntuzocumura. Nivyo rero twiteze aho Yesu azogaruka ubwa kabiri. Yaraje ubwa mbere aradukiza ivyaha, yaraje ubwa mbere arapfa ku musaraba, hanyuma mugabo niyaza ubwa kabiri azobaje kugira ngo atwambike ubwiza butazoshira, atwambike ubwiza bwiwe. Yohana nawe nyine arabivuga ko muri vyete vyiwe bito bito, avuga ngo uko tuzomera niko rahishurwa, ngo mugabo ico tuzi ukwasa niko tuzosa. Nagomba rero mvuge ko ivyo ari ivyizigiro bidasanzwe kubizera. Ni ivyizigiro umuntu yumvise adashobora kunyigangako canke gukekeranyako. Vyizigiro ko hariho ubwiza twimirije, mugabo woza akaguhenda ubunyene kahubwira ngo ubu bwiza twaramaze kubushikira, ngo ntuzosubira kugwara, oyayo uzogwara no gupfa uzopfa. Mugabo hariho kugaruka kwa Kristo kuzotwambika kudapfa, kuzohindura imibiri yacu igasa niya Kristo. Nkuko Kristo igihe yazukanye umubiri mushasha, umubiri utaruha, umubiri w'ubwiza, ujya niwo mubiri natwe Yesu azotwambika ico gihe. Nagomba gutera intege ndakubwira nti wewe wamaze kwizera, hari ivyizigiro bidasanzwe dufise muri Kristo. Naho uri koraca ibibazo bitandukanye muri Kristo wumva unezerewe. Hanyuma wewe utarizera, nagomba ndaguha ikaze wizere Yesu kugira ngo ashobore guha umunezero Imana itanga no mihobo uri kuraba mu bibazo. Mugabo kandi bitume witega ugaruka kwa Kristo ufise ivyizigiro, witega ubwo bwiza budasanzwe Paulo ko aratubwira, bitume wumva ubumbwe nawe, mugabo ntuhave ubumbwa n'ubuzima bwo muri nosi ngo bibaze ko ivyo bimaze. Oyaye, hari ubwiza twimirije, kandi ubwo bwiza buzozanana n'igihano ku bantu batizeye Yesu. Reka rero dusozere dushima Imana ngene ari Imana itanga umunezero no mu bigoye, kandi bisaba Imana kugira ngo abamaze kuyizera bagume mu gakiza, hanyuma kandi bagumana ivyizigiro ko Kristo yaduhaye agakiza kandi ko azokatuzigamira, nkuko twabibonye ngo ndazi neza watangujirwa muri mwebwe ko azogisozera gushika ku munsi wa Kristo. Nigitangaza ubone watangujirwa muri twebwe ni mpwemu yera. Hanyuma mugabo kandi
twizere ko hari ubwiza twimirije abantu bamaze kwakira Yesu. Dusenge. Turaguhaye icubahiro Data, tukenguruka ingano y'Imana yo kwizigirwa, tugushimiye akiza watanze muri Kristo, tugushimiye umunezero utanga. Rero muri kano kanya nsengeye umuntu yamaze kwizera, yareko araca mu bibazo bitandukanye, umuhe kwizigira kandi umuhe kunezerwa nkuko Paulo yanezerwa no mu bihe yarafunzwe. Ndasengeye abatarakwizera kugira ngo ubashoboze kwizera, kugira ngo nabo bagira ivyizigiro vy'ukuzobona, vy'ukuzogira ubwiza budasanzwe, vy'ukuzonezerana nawe iguzobugarutse kujana ishengero ryawe. Turaguhaye icubahiro kubw'ivyizigiro bidasanzwe biri mu bizera. Izina ryawe ryubahwe, unibe bidashira, mu izina ryawe ryera Yesu. Amen.